Iki ya mbere mu kwezi kwa mukakaro niho Uburundi bwacu bwatigwa, burashikirizwa intahe yabwo yuko gikukiye, koma amashyi bantu bo mu gihugu cyacu kuri uyu munsi w'agahimbare. Itariki ya mbere mu kwezi kwa mukakaro niho Uburundi bwatigwa, burashikirizwa intahe yabwo yuko gikukiye. Wenda ibibazo dufite bizashira, wenda umuruho dufite nawo uzashira, wenda 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 Duti wenda ibibazo dufite bizashira, wenda umuruho dufite nawo uzashira, wenda 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 wenda. Yes, bakunzi ba Open Mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umuntu bita Saidi BRAZZA. Bamuzi ko ndirimbo nyinshi za wenda n'izindi. Ndakora mu kiganirira amahoro cyane abantu bose bakurikirana ikiganiro cya Open Mic. Yeah, of course then. Nanje nkaba nishimiye cyane kubona umunsi nageze ngaha. Ndabifuriza ibihe byiza n'iki kiganiro ndiraza ko kiza gudufasha twese. Yeah, of course. Gutera ijoro cyangwa cyangwa kuganira no guhuza no kuganira ibyahise no gutangura kwiyumvira. New generation yo muri kino gihe batazi kera. Ni Saidi ninda muri rusange. Saidi BRAZZA ni umuririmvyi w'imyaka iheze ya kera. Umuririmvyi natanga kuririmba kuva mu 1990. Nashaka gusohora indirimbo yanje ya mbere kuri televiziyo y'u Burundi mu 2016 nari nkiri muto cyane. Of course then. Ubu ufite imyaka ingahe? Ubu ufite imyaka 48. Okay. Ndacyarimo. Umva ariko nagira muri cinquantenaire ndiko nagenda nkura ariko ko baragomeje nkora kwari kuririmba kwari gutsimbataza amahoro gushigikira abamugaye kuvugira uburenganzira bw'abana mu barabara kuvugira uburenganzira bw'umufasoni twabandi turirimba ibyo tumiga igihugu cyacu gitera imbere. So umunsi wa mbere uja muri studio ijya ndirimbo yo kwikukira waririmbye byari ari gihe. Itariki ya mbere mu kwezi kwa mukakaro niho Uburundi bwacu bwatigwa. Inspiration yo kwiyumvira ijya ndirimbo nayikoze indirimbo ubusanzwe urebye ni mama wanje yakunda kuyiririmba ndi mutoya. Ko mama wanje yaririmba yari mu ifebe muri za années 60 niyo yaririmba kuri independance y'u Burundi ico gihe. Hanyuma dukorera nkundisha nayo kwikukira asubiramwe iyo ndirimbo. Haragera igihe rero numva ko nanje nshobora kuyiririmba twari tuja mu dukiya cyane. Cyane ndandi majambo meza noshira mu byango mpayagize nta yacu kwikukira ku Burundi. Ariko nkaba naresohoye mfashijwe na nyakubahwa muhisi nyakubahwa president w'u Burundi nkuru nziza Pierre. Mani mwakire mu bwami bwayo. Ariko niwe yamfashije kugira ngo nshobore kuronka amarchive ama image yagwa gasore muri presidence nshobore kuronka uburyo njya muri studio Tanganyika ico gihe yari nziza cyane ico gihe. Ariko ndashimira Imana ko indirimbo yasohotse kandi ikaba yagiriye akamaro generation nyinshi namwe murimo n'abazovuka ejo akaba ikintu nshimira Imana cyane. Itariki imwe y'ukwezi kw'indwi yishitse indirimbo yawe akaba ari imwe ivuzwa cyane iguma igaruka uba wimva gute muri wewe gukora ikintu kitabora iyo riko yavuzwa kenshi numva yuko nanje mfise uruhare mu munezero w'abandi nanje mfise icyo nagiriye akamaro igihugu nanje nkumva yuko ufite itafari niteka kuri jewe na niteka ku gihugu niteka ku muryango muri make yuko zikintu ciza gishikira abantu bose. Ikindi ca kabiri ni kuri song wenda ibibazo dufise bizashira, wenda umuruho dufise nawo uzashira ndawe. Twiganirira nayisohoye mu 2003 ndi Dar es Salaam muri Soundcraft Studio. Aho nayisohoye muri album yitwa Twiganirira nyene. Ariko uravye neza indirimbo yamenyekanye cyane yitwa Isi yameza amenyo. Yameza amenyo gahini ntiyari mubi abiri ntiyari mubi bapfuye. Then of course
uravye Reggae ya kiriya gihe nibaza kuri mu bambere batanguye Reggae mu Burundi. Rank story bagiye kuza mu nyuma. Then ubona uravye iyi myaka turimo. Reggae uyibona gute? Umva muri makeya rythme twe turirimba ni rythme traditionnelle africaine ariko ifatiye ku karanga y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Sasa rero mu mico y'abanyafrika Reggae niyo rythme itwibutsa yuko hariho abantu bacu bacurujwe bakava ngaha muri Afrika batwawe gucuruzwa muri Amerika bikoreye amashene babagurisha. Sasa muri ico gihe bagenda kuri ziriya shene zagenda zitera ngo cha kivara iyo ritme yagenda ikubita cha yagenda gutera nk'umutima w'umuntu niyo ritme ya Reggae. Reggae ni kwerekana connection twari dufise hagati yacu n'abasokuru bacu batwawe muri esclavagisme, ariko Reggae ikacishura kandi duha icyizere tw'abanyafrika naho twagiye muri esclavagisme tugaca muri colonisation twaturi muri politique zindi mpuzamahanga zituma ibihugu byacu bitaba stable cyane. Reggae igiza ari nk'umuti wo guhumuriza imitima y'abanyagihugu kugira ngo batekane kandi bakomeze kugira icyizere ko ejo ari heza. So music y'iki gihe cake ukacona music y'ubu itandukanyirizo n'ijyaho ubona ko giti cyawe nk'umurije biragoye kuvuga kubera ko umuziki ubona usa n'uwateye imbere cyane kubera ko bakoresha technology n'ama computers n'ibiki, ariko twebwe icyo gihe twaririmba mpaka ugere muri studio ufate gitare ukubite gitare mukubise akantu gatoya hagati muce muhagarika byose musubire kandi gusubiramo ubundi bushasha. Ariko ubu urabona ko muri technology mufise indirimbo barayikora kuri beat bakayitegura buke buke umuntu akayandika muri studio bikoroha no kumenyekana muri musique y'ubu biroroshe kuja kera ko twera tokora ku makasete usanga ngo uje gucuruza cassette kwiho umuntu kugira ngo ayigucura ayumvirize ayihe wundi. Ariko ubunya il y a un changement, ariko bitabuze yuko Reggae twe twakoze guma muri ari indirimbo zifise kanovera, indirimbo zifise icyo zisobanura muri societe yacu, indirimbo zihanura, indirimbo zubaka, indirimbo zihumuriza, indirimbo zitanga icyizere cy'ejo hazaza. Saidi BRAZZA ubu ari mu biki? Ni vile niko nakubwira, ndiko nategura Visit Burundi, ndiko ndategura album shasha, ndiko ndakora ikuzo band, mbega ndi mu bikorwa bishasha byerekana yuko turi kuri terrain kandi twibaza yuko dushaka n'abantu badufasha bakadushigikira kugira ngo Reggae mwahora mwumva kera n'ubu musubira kuzumva zimeze neza zikozwe muri system ya new generation. Harimo amareggae amwe atigeze yumvikana neza kubera ibibazo bya politiki, ugasanga abaririmbyi ba Reggae bararirimba ibintu ugasanga basa nk'abegamiye uruhande rumwe abandi gutyo, ariko tuzogerageza kuririmba Reggae ihuriza abantu bose hamwe nk'izuba rya karikakira abantu bose. Turirimba amahoro ko twese turakeneye, turirimbe gufashanya ko twese turabikeneye, turirimbe gukunda akazi ko twese turakeneye, turirimbe iterambere ko twese turakeneye. Kuri ibyo ndibaza yuko abafanzi barindiriye kubona ibyo tuko turategura vuba bazotanga kubona ibintu ku ma social media atandukanye. So ibintu bitatu bashobora kuba batakuzi ko nka Saidi BRAZZA bimeze gute? Sinzi ibyo banzi ko ibyo batanzi ko sinamenye ko nabyo turashaka kuba tukubona uku then kusanga Saidi BRAZZA ari umunyarukundo canke akarero canke ibindi bintu tutamuzi. Saidi BRAZZA ni umupapa kwanza, nico ca mbere gikuru ni umupapa. Mfise abana bane ariho Prince Kim ngaha Bujumbura muri université, hariho Rakujije Saidi Ibrahim Saidi nawe ngaha afise 17 ans, afise Ineza Maya mwana w'umukobwa ari Ngozi, afise 15 ans, afise umwana w'umuzungu navyanye n'umuzungukazi Burayi yitwa iwacu Noah, afise imyaka 12. Baragiye Buraya? Nari Belgique, nari France, nari Hollande. Hamuvayo gute? Naragarutse mu gihugu cyacu. Ngaruvuye kare gukunda igihugu. Cyo nibaza yuko kuvuga gukunda we niyo mpamvu ndi ngaha. Cyameze kujya kwa baruriro bazi ko bagira ngaruka. Benshi burasi wacu uragenda ukagerageza wabona bikunda ukagumayo, wabona hari ikintu nkatwe tuba dufite nostalgie y'akaranga kiwacu, imico kama ikirundi, ubyo tubaye ugasanga tugiye mu bihugu usanga imico yabo bitandukanye niyo wacu, ugasanga tubaye nk'abari déboussolé. Cyo mpamvu tukunda kugaruka muri roots yacu ya Africa abarasta. Nk'ikintu wabwira nk'umuregend wo muri reggae music wa kera cyane no muri muziki muri rusange indundi, nk'ikintu wabwira kivuye ku mutima nk'impanuro cyangwa ikindi kintu cyose no je umuririmvyi wose nk'umuntu afise impano no musaba ko impano yiwe yakoresha neza kugira ngo igire akamaro abandi. Kuri ivyo ndasaba abantu bose baririmba bafata umwanya muremure cyane mu kwandika. Of course. Bagire composition, barebe ijambo rimwe kurindi, bagiyumvire neza icyo risobanura, barebe icyo rizogira akamaro, barebe teme, bandiki ikintu cyuzuye kugira ngo niyo obedeya cyangwa manake cyangwa izindi zishobora kudufasha mu bintu bya droit d'auteur
izo ndirimbo zibacako bakaziraba bakazikosora babyita maison mère bakabikosora mara kubikosora akaba ari indirimbo isohoka ifise ikintu je kugufasha muri societe. Urumva ivyo nyine bizovana rero n'ukungene aba artistes bazokwifata n'uburyo n'igihe kuzobana kudushigikira, ariko j'encourage tous les jeunes artistes kurimba ibintu birama, ibintu biramba, ibintu bifata ku mutima, ibintu bidatakaza karanga, bidatakaza umwimerere, kugira ngo indirimbo zacu zivuzwe no munsi turiho zizovuzwe no myaka 100 tutakiriho. Urumva rero turacafise urugendo rwo kugira ngo societe yacu ntise nk'itakaje umurongo kubera abartiste baririmba ibintu bitaka akaranga kiwacu. Abo tugarukiye dusagasira umuco, tugarura umuco wacu mwiza, tuwigisha abana bacu, tubigisha ibyo twigishijwe n'abavyeyi bacu kugira ngo tubarage igihugu gifise umuco n'akaranga. So reka ndagushimire cyane, kiganiro ni Open Mic, Saidi BRAZZA.